turabaramukije bavandimwe mudukurikirana muri hirya no hino, turabahaye ikaze na karibu muri kino cigwa c'uno munsi. Tugeze ku cigwa higira gatanu cyo mw'Indongozi yo kwiga Bibiliya. Icigwa citwa ngo kuzirura impwemu y'ivyagezwe. Ni icigwa tuzobona ibindi bintu bidasanzwe bijanye n'ivyagezwe Abisirayeli bari barahawe, bijanye n'ivyaboro hamwe n'ivy'abakene, mugabo vyariko biricwa bizirurwa, hanyuma kiza kuba ikibazo gikomeye mu Bisirayeli. Mugabo Imana irakoresha Nehemiya n'abandi bakozi bayo barabisubiza mu buryo. Kino cigwa rero tugiye kuzogikurikirana mw'ino ndwi yose bitanguye uno munsi. Reka dusabe kugira ngo muze mubane natwe kugira ngo Imana izidufashe gutahura iki cigwa. Tugiye gusabikanya kino cigwa na mwene data hamwe na mushiki wacu. Reka ndabasabe babidondore bataratangura. Jewe nitwa Niyonkuru Edipode. Nanje Akimana Evrine. Mwene so Pastor Denis Shimirimana. Barakoze. Rero imbere yuko twinjira mu cigwa turabanza n'isengesho dushikizwa na Pastor Denis, hanyuma mushiki wacu acha twishikiriza icigwa c'uno munsi. Kazi Senga Imana, uragororotse nyaguhora ku ngoma, ewe uhoraho tugiriye neza, none izina ryawe niryubahwe. Amen. Reka dushime kuba wemeye yuko kwirigenekerezo abana bawe twicarikwa hamwe no kumva amajambo yawe. Mpemu yera naze adutahuze kandi atahuze nabo bose bariko baravyumva, kugira ngo bize bidukize kuri wa munsi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Murakoze cyane kandi ndamutse mwebwe muriko muradukurikirana, ndabaha n'ikaze mwa kino cigwa. Imana yacu ihabwe icubahiro. Amen. Icigwa nk'uko babivuze ni cigwa ca gatanu. Umutwe waho uravuga ngo kuzirura impwemu y'ivyagezwe. Wo kwiyumvira ati mbega ivyo vyagezwe vyaziruwe ni ivyahe? Vyaziruwe n'ababihawe canke vyaziruwe na kugira ngo rero bikunde dutahure aya mabwizwa bavuga ayariyo. Reka ndabasabe mumfashe gusoma mu gitabo co gusubira mu vyagezwe igice ca 15 umurongo wa 11. Nawe mwene data mfasha muri Mariko igice ca 14 umurongo w'indwi, kugira ngo twumve ayo mategeko yasuzuguwe canke ivyo vyagezwe vyari vyaziruwe ivyari vyo. Ego gusubira mu vyagezwe igice ca 15 ku murongo waho wa 11, ndasoma mu izina rya Yesu. Amen. Kuko abakene ataho bazobura kubaho mu gihugu, nico gitumye mbabarira ntimuze mubure kuramburira ukuboko umukene w'umworo wo mubi wanyu muri mu gihugu canyu. Amen. Amen. wambwiye Mariko 14 umurongo w'indwi. haravuga ngo aboro murabamana imisi yose, aho mwogombera mwobagirira neza, ariko jeho ntitujya kwamana imisi yose. Imana yacu ihabwe icubahiro. Amen. Tugerageje kwifasha mw'aya masomo abiri, ariko hariho n'ayandi yerekana ukuntu Imana yari yabwiye Abisirayeli yuko mu ihanga ryabo, naho ari ihanga ryatoranijwe, hagomba kubaho abakene, kandi abo bakene bari babayeho kugira babe urugezo rwo kwizera, barabe koko iri hanga rigororokera Imana, bayikunda n'imitima yabo yose, kandi bashobora gukunda bagenzi babo. Noneho rero aba bantu bagezeho birengagizwa. Usomye umurongo wo gufata ku mutwe bavuze ngo mbere uyu munsi mubasubize amatongo yabo n'imirima yabo, mubasubize na ca gice c'ijana c'amahera n'ic'impeke n'ica vino n'ic'amavuta ya elayo, ivyo mwabatseko inyungu. Tuyasanga muri Nehemiya 5 umurongo wa 11. Aha rero aba bayuda bamaze gutwarwa i Babuloni ari nyagano, baragezeho baribagira aya mategeko. Bamaze kuyibagira kuko urumva uri nyagano nawe urya utwo baguhaye, ntiwocuja kudukebera k'umukene. Bose tubona ko bari bameze nk'abari ku rugero rumwe. Noneho Imana ibatera iteka nk'uko twavyumvise mu gice ca 4, ibagarukana mu gisagara c'iwabo, bongera kubaka n'ingoro y'Imana. Noneho
bibagira ya mabwirizwa bari barahawe mu gusubira mu byagezwe igice ca 15 umurongo wa 11 yuko abakene bo mu biwabo bazohora babafasha. Mbere bategerezwa no kubarekurira ivyo bari barabahaye kw'ingwate. Hageze mu mwaka w'indwi baca babasubiza ingwati zabo. Abo bari baratwaye ari nyagano bategerezwa guca babareka bakidegembya. Mbere tubona ko hariho umwaka w'indwi wari wahebewe abakene n'inyambukira, wategerezwa n'ibyo warimye n'inzabibu zo mu murima nta muntu yazisoroma, bazirekera aba bantu b'abakene. Turabona rero yuko guhera kera Imana yamye yitwararika aba bantu, kuko yabona ko basuzugurwa, kuko yabona ko badahabwa agaciro, yama ibitwararika cyane. Noneho bagarutse bamaze kubyibagira, aba bakene baca baja kuririra Imana. Imana yumva amarira yabo, na Nehemiya arabaza ati niki kibateye kurira? Barababwira ati nuko ibyacu bitwawe kw'inyagano, kandi abahungu bacu n'abakobwa bacu babaye abaja, kandi n'ibyo dutanze kw'ingwate ntitubisubize. Nehemiya agira umubabaro mwinshi cyane, ababwira ati mwese nimuze. Bakoranira hamwe, arababwira ati mbega mugomba kongera kunyaga bene so? Twebwe twakoze uko dushoboye kose tubakura mu gihugu c'ubuja, none namwe mugire mu basubize mu kinyago? Enda nimwubahuke. Aya majambo yo gufata ku mutwe, mubasubize imirima yabo, mubasubize amahera n'ibintu byose babahaye. Nabo bahera ko baremera. Ariyo mpamvu yavuze ati natwe aho turi abakene turamana, iwanyu saho muba nta bakene bahari, barahari. Aba bantu rero ngo bagomba gufashwa. Paulo ariko arahanura ishengero ryo muri Efeso igice ca 4 Abefeso umurongo wa 28 yarababwiye ngo uwiba ntakongere kwiba, ahubwo acumukure akoresha yiwe maboko, mbere ngo atekabone n'ico gufasha ubukenye. Biragaragara rero yuko aba bantu bama bitwararikwa ku buryo budasanzwe, ku buryo ubirengagije mbere washobora guhabwa igihano kidasanzwe. Na Dawidi Salomo hari amajambo y'ubwenge yakoresheje mu Migani 19 umurongo wa 17, yaravuze ngo ugirira akagongwe umugorwa abaguranye Uhoraho Imana yacu ihabwa icubahiro, ngo kandi ukugira neza kwiwe azokumwishura. Amina. Byerekana yuko rero iyo witwararitse umugorwa ubuguranye Uhoraho ni ikintu c'agaciro cyane, kandi ngo iyo umufashe nabi akarira amarira yiwe agashika mu ijuru, Uhoraho agomba kukurakira kuko wacinyije umugorwa. Mbere no mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca 6, intumwa zasanze zarabaye nk'izirengagiza gatoya abakene n'abapfakazi. Mwese abadukurikiranye muri iki cigwa, Imana ibahezagire mu izina rya Yesu. Amen. Nakaryo kanyu ko kunganira no gushiraho ibindi bibazo kugira ngo icigwa caguke cyane. Yego murakoze cyane. Ndafise iciyumviro kw'iki cigwa kinteye kumva mu by'ukuri yuko hari inshingano abantu benshi birengagije. Urebye ujya musore w'umutunzi, inyishu Yesu yamuhaye igihe amubajije icyo yokora kugira ngo azoshike mu bwami bw'Imana, yaramweretse yuko ubwa mbere yo kwitondera ibyagezwe. Hanyuma ibyagezwe ubusobanuro Yesu yabihaye n'ubwuko umuntu akunda Imana n'umutima wiwe wose n'ubwenge bwiwe bwose, hanyuma agaca akunda mugenzi wiwe nk'uko agira gute, nk'uko yikunda. Nico gituma yamubwiye ngo ushore ibyo ufise ufashe aboro n'abapfakazi. Ni nk'uko yaramubwiye ngo rero ati mu byo utunze niba ushaka kuja mu bwami bw'Imana ni wibuke gufasha aboro hamwe n'abapfakazi. Bisobanura rero yuko hariho amajambo ngaha nasomye aca antera kwibaza, nibaza ko twoyasabikanya ngo ku rundi ruhande ibyanditswe byera biratugabisha ko dukwiye gukora uko dushoboye ku ruhande kwacu tugafasha abandi,
turashobora kwiyita ataco twinona ko turi abakristo. Mu yandi majambo dushobora kwitwa ko turi abakristo ariko tutafise ka gatima ko gukunda bagenzi bacu mu buryo bwo kubafasha. Rero mu by'ukuri turakwiye natwe ibi byagezwe birashoboka yuko ari akaryo ko kubizirura tukitaho imfubyi abakene mu gihe arico tubasumbije twumve yuko Imana yaduhaye bijya kugira ngo nabo tubafashe. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Murakoze nukuri wize kino kigwa uca wumva yuko ari ibintu bidasanzwe. Uravye ngene Imana yemeye ko abakene babaho ariko urabona yuko yari yabatunganirije uburyo bazobaho badahangayitse cyane. Ni ukuvuga ngo ku mugabane w'iby'umutunzi afise hari ku mugabane w'abakene twabibonye yuko bari bafise igice bategeza guhabwa ibyasigaye mu murima ibyeze mu mwaka ugira indwi n'ibindi. Ayo mateko Imana yarashizeho bica biboneka yuko yatuma yaba umukene yaba umutunzi bose babaho bose baronka ibibabeshaho atakibazo bafise. Gusa bigaragara yuko nk'uko byabayeho mu gihe cya Nehemiya ano mateko agatera ikibazo. Biragaragara yuko n'amateko noneho yazimanganye gose kubera ukwikunda kwabaye ndanze. No munsi isi dufise abatunzi ni bake kandi batunze byinshi, abakene nabo ni benshi kandi batagira uburyo babayeho. Niki simeze mu isanzwe ibintu biri ku isi nk'ubu babitugaburiye twese tukanganye twese twobaho neza. Mu guca usanga nko mu gihugu hari abatunzi nka 10 karuhariwe bafise ibyo batazomara bagize nk'ibice nka 5%, ibindi bice 95 bose ari abakene gusa babayeho ubuzima buruhije. Biragaragara yuko rero ishengero ry'Imana rikwiye kugira abarongozi bafise ubutwari nk'ubwa Nehemiya bakavuga ati oya ibintu nibihinduke abakene nibitabwe kuko n'ubu barahari kandi nibaza yuko amateko bugira cyari yayandi ahubwo cyabaye ikibazo cyo kwikunda kw'abantu. Rero ubwo twize ibi bintu byashitse muri kiriya gihe twumve yuko ari ibintu byo mu gihe cyacu abakene bitabweho mu ishengero ryacu natwe tuzirure ibyageze. Murakoze cyane ndabashimire mwebwe twafashanyije muri iki cigwa. Imana ibahezagire mu izina rya Yesu. Amina. Reka tugire ko dushimira mwebwe mwese mwabanye natwe kino cigwa. Ikigwa cyacu murumva kijanye n'ibijanye n'amabwirizwa yarajanye n'ivy'abakene nico tuzokwiga mwino ndwi yose. No munsi w'isabato ku mugoroba yari nk'intangamarara. Reka tubaha ikaze mu bindi vyigwa bizokurikira. Imana twese duhezagire mu izina rya Yesu. Amen. Reka mu kurangiza dusenga Imana. Amen. Urakoze Mana yacu iri mu ijuru, wewe waduhaye amabwirizwa y'urukundo kugira ngo bikunde dusabikanye ibyacu hagati yacu nuhabwe icyubahiro. Dufashe kugira ngo dukomeze kuyitaho no kuyazirikana maze urukundo rwawe rugaragarire muri bene data uno munsi n'ibihe byose mu izina rya Yesu. Amen.